Musiri Champion TV. You are my champion. Ndaramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo mu Nazareti. Muri kumwe na Mwalimu Fidèle Musiri, nifuje kandi ko tuyaga amajambo y'Imana. Nizere ko mwese aho muri merewe neza, umwami Yesu abana yakubarinda. Natwe aho turi n'ukuri turashimira Imana. Reka ntatebye tugane amajambo y'Imana. Ego umutumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana, kigabane 8:31 gushika 3:6. Haranditse ngo, nuko Yesu abwira abayuda bari bamwemeye ati nimwaguma mu ijambo ryanje muri abigishwa banje by'ukuri kandi muzomenya ukuri kandi ukuri kuzobaha kudegemvye. Baramwishura bati turi uruvyaro rwa Aburahamu, ntaho twigeze tujakarira umuntu n'umwe, none uvuga ute ngo tuzohabwa kwidegemvye? Yesu arabishura ati nukuri ndababwira, ukora icyaha wese n'umuja w'icyaha. Umuja ntiyama atsindaje mu nzu, ariko umwana we yama atsindaje. Umwana niyabaha ukwidegemvya, muzoba bidegemvya nyakuri. Amen. Reka umutwe w'ijambo tuge tuganire ko tuge tuti tube mukuri. Aha twumva amajambo y'Imana ingene Yesu Kristo yariko aganira n'abarongozi amashengero bari bamwemeye, kuko bari benshi, ubutumwa bwumva benshi, ibitangaza byabona benshi, ariko ngo abamwumviye Yesu baramukurikira babaye bake. Abumviriza inyigisho ziwe, yaragaburira abantu, akavura ibimuga, atabyara bakabyara, mbere n'abapfuye akabazura bagasura kuba abantu. Kubera izo nyigisho ziwe rero, niho abantu batangiye kwagazo ari Mesiya, nkuko muri Isaya 3:5 ku murongo wa 5-6 bivuga. Yesu ashimwe cyane gose. Amajambo yabwiwe abantu bongera abandi yari nk'amajambo yo kubakebura, yari nk'ibanga bibiye. Arababwira ngo nimwabandanya kuguma mu ijambo ryanje, mukaba abigishwa banje by'ukuri, ngo uko kuri kuzobaha ukwidegemvya. Amen. Yabemereye ibintu bibiri bizotuma baronka ukwidegemvya. Icambere, mu gihe boguma mu ijambo rya Yesu bakarigumamo, bazoba abigishwa biwe by'ukuri, atari abigishwa ba fake. Haleluya. Abantu bazoguma mu ijambo ryiwe by'ukuri bazoba abigishwa biwe. Kigira kabiri, mu gihe boguma mu ijambo ryiwe ngo bazomenya ukuri. Kuba abigishwa biwe by'ukuri atari abinyoma, hanyuma bakamenya ukuri, bizotuma bagira ukwidegemvya. Yesu akimwe cyane gose. Uko kuri rero ngaha kuvuga ngaha ni Yesu Kristo. Yesu Kristo n'ukuri. Amen. Ni kuvuga nitwatahura ijambo ry'Imana, reka umutima wacu tukarigendana, tukariryamana, tugeze ku muryango tukabona iryo jambo ry'Imana riri ku gishima ryango, turi mu muduga tukabona ijambo ry'Imana, aho tuzomenya ukuri. Amen. Kubera yuko tuzoba twemeye
iryo jambo ry'Imana rutangurira. Kandi ibyo byose bizoduha kwidegembya. Uku kwidegembya rero ngaha rero Yesu yavuze, sima ko akunda abantu bari bacinyijwe mu bihugu runaka, batwawe ibihugu byabo bagakolonizwa n'ibihugu runaka, hanyuma hakaba umunsi wo kwikukira bakaronka independence. So kwidegembya yavuga ngaho, canke so kwidegembya twumva ngo iyi nzu twara tuyisanye n'abana kana ndayigukiye ni gwanje, canke umuduga, canke amayetaji, canke amafaranga oya. Ariko uko kwidegembya yavuze Yesu Kristo nga twamaze kukumva, n'ubu turagusubiramwo ku murongo wa 34 gushika 36. Haranditse ngo kandi ngo Yesu arabishyura ati nukuri nukuri ndababwira, gukora icyaha wese n'umuja w'icyaha. Umuja ntiyama atsindaje mu nzu, ariko umwana we yama atsindaje. Umwana niyabaho kwidegembya, muzoba bidegembya nyakuri. Amen. Haleluya. Ijambo ryiza cyane gose. Egome, umuntu wese akora icyaha n'umuja w'icyaha. Uyu muja w'icyaha rero arakeneye kwidegembya. Kandi burya ngo umuja cyangwa umu esclave, slave of sin, mutumwa wa zambi, uyo ngo n'umuntu adashobora kuba yicaranye n'inzu aho umwana yicaye. Ni kuvuga nyene inzu yizera umwana. Haleluya. Uyo mwana ni we aganza iri mu nzu byose. Ni kuvuga yuko ujya muja yamari kuri kugira ngo nawe yinjire mu iyo nzu, nuko umwana amuhamagara akamwicarika mu iyo nzu. Haleluya. Uyo mwana rero ni Yesu Kristo. Yesu Kristo atariwe akugejeje kwa data n'ahandi woca. Yesu ashimwe cyane gose. Era muri Yohana 14 ku murongo wa 6 n'umurongo rusatuza haravuga ngo Yesu Kristo ni nzira n'ukuri n'ubugingo, nta ushika kwa data nta mujaye. Utamenye inzira ucamwo kuja mu ijuru, ukaba utagira ukuri ukigendera mu binyoma, ntugire ubugingo, nta juru ushobora gushikamo, kuko ntibamenye inzira kujyanayo, kandi wagumye mu binyoma ntamenye ukuri, kandi noneho nta bugingo wagira. Muri make bagenda barapfuye. Niba bare ushaka kwidegembya mwene data, niba ushaka kumva yuko naye muri wewe ufise amahoro adashira, nuko ubanza ugira ukuri muri wewe. Haleluya. Ugira ukuri muri wewe, ukuri kukuganza. Uko kuri ni Yesu Kristo. Abatagira Yesu Kristo nta mahoro bagira. Abatagira Yesu Kristo ntibigeze bamenya ukuri. Yesu Kristo yaje ngaha ku isi ari ukuri, ariko abantu yemeye kuri kwiwe bemeye gutora ibinyoma, bibera muri byo nta bugingo n'ubu. Hari abantu bamwumvise ariko baranse kwihana ibyaha byabo, na bugingo n'ubu baguma yibereye mu kinyoma. Hari n'abandi bantu bagira ubuntu baramwumva, baramumenya, bagenda kubatizwa,
ariko babatijwe mu mazi menshi, nibyo kuko no mu batizo twemera, ariko ntibabatizwa muri mwemu. Haleluya. Usuye muri Yohana 3 ku murongo wa 5, kambere tuhasome. Yohana 3 ku murongo wa 5. Haranditse ngo, Yesu aramwishura ati, nukuri ndakubwira, iyo umuntu atavyawe n'amazi na mwemu, ntashobora kwinjira mu bwami bw'Imana. Iyo umuntu atavyawe n'amazi na mwemu, ngo nukuri ntashobora kwinjira mu bwami bw'Imana. Abantu benshi barabatijwe, ariko bagumye muri bya bindi nyene. Uwo wagenda ukati, mbega none wabatijwe iki? Bimwe wagendera mwo kera utarabatizwa, warabihevye. Ni kuvuga n'amazi yamugiye ko, ariko ntabwo yakiriye mwemu. Haleluya. Abo rero ngo nta bwami bw'Imana bazigera babona. Uzobona abantu benshi abakristo, ariko baba mu njyane, bakiganzwa n'akameremere ku mubiri wabo, na bugingo bitabona abakristo, ariko baracagenda mu vyaha. Bitabona abakristo, za ngeso z'akameremere zabo za kera ntabwo zigeze zibavamwo. Abo bantu rero ntibamenye ukuri. Abo bantu bacaguye ikinyoma. Imana itabara cyane gose. Hariho abantu banse ukuri, bikundira ikinyoma. Ndatanga umwe ngaha. Dusomye mu gitabo cy'Abalewi 18:2 gushika kuri 23. Abantu batamenye ukuri, bemeye kugenda mu binyoma, ni babandi bantu majambo y'Imana yanditse muri Bibiliya. Abagabo n'abagabo bakabirana, kandi abagore bahari, bagacagura kugira abagabo bagenzi babo, bakagira abagore babo. The same ku bagore. Abagore aho kuja ku bagabo bakemera kwabirana abagore ku bandi. Aho mvuga ba homosexuel n'abalesbienne. Abo bantu ntago bamenye ukuri bagenzi. Abo bantu aho bari hose bamenye ko atakuri bagendera mu kinyoma. Hari abagabo bagira abagore babiri ibikoko, canke abagore bakagira abagabo babo ibikoko. Muzamubona muri za Facebook, muzamubona muri za Twitter, za Instagram. Birabacana gose. Abo bacaguye ikinyoma, abo ntibamenye ukuri. Barakeneye kumenya ukuri, kandi ngibyo birabaza Imana. Baricafuza. Muri Petero wa mbere 3:3-4 harakubwira yuko hari abantu, abagore batsima imishatsi yabo, bakambara amazahabu. Abo bose ngo akamara ngo n'impuzu nziza cyane. Ndagutera inkuru. Kenshi na kenshi utaravye neza ikintu wambaye kirawukora ku Mana. Hari abantu bambara neza iyo munsi bacagenda amashengero, kugira ngo handi babone. Kwambara neza ntabwo ari bibi, ariko ngaho bashavuga yuko ntibibatsitaze ngo bakore mu buntu bw'Imana. No kuvuga ngo bace bishira hejuru bitewe n'impuzu bambaye, ngo bace bishira hejuru bifanye n'imigufu bambaye z'inzahabu. Byarambaye ko ngira umusore, ndagura ishineti ya argent. Iyo shineti ya argent ntabwo nayambara munsi y'ishati cyangwa munsi y'umupira, oya, nayishira hejuru babone ko ari ishineti zimbye argent.
nabonye gura ngo numve bambwira ngo raberewe gura ngo numve abantu bambaza ngo mbengo gusa ngaye nico narondera gusa uko nukuri ndababwiye uzura abantu benshi amamashini tazimbye bashaka kuyashira hejuru agakaraza bakadarura gutya kugira ngo babonere babaze ngo mbega ngo cyangwa ko ari abantu bazi za mashinete babona ati tujya mu ngabo yambara ibeyi bashaho ego imishatsi gutsi imishatsi bivana uko uvyumva wewe bivana uburyo uyitsiba bijya bintu tsimishatsi yawe urazi babikura uratohoza urukura humanya umubiri wawe reka tubabwize ukuri mutamenye ukuri kwanyegejwe muve mu kutamenya muve mu binyoma mugendere mu kuri ntabwo naje ngaha guca imanza ariko naje gushingira intaye ukuri haleluya umenye ukuri nakamenya ukuri tumenye ukuri ariko ugushaza ngo kwabo bantu ukube ko mu mitima amen kube uko mu mitima ugushaza kwa kube uko mu mitima haleluya ukube uguhishijwe mu mitima kube uguhishijwe mu mitima ugushaza kwe ukudashira haleluya umutima bugwa neza umutima utekereje abari ko gushaza kw'abana b'Imana haleluya bene data birace nkavuga nkankama ariko cyo ndagusaba umviriza ubuno butumwa dushingire nta kuri mu gitabo cyo gusura mu vyagezwe hajya kuri 22:5 harabuza neza ntihagire izina mukobwa yambara impuzu tizina muhungu cyo kimwe n'umuhungu ntiyambare impuzu zo kwambara abakobwa ibyo byose ngo nibitsitaza Imana biri mu bintu babaza Imana ariko uraba abantu bo so yambara ipataro nawe umukobwa yambara ipataro mwese mukicara none umuntu aje ngaha atabazi cyangwa araye amasura yiwanyu azamya rende mukobwa azamya rende mugore hani usanga mbere n'umugabo n'umugore bose bambaye ipataro ntumenye umugabo ari we ntumenye umugore wari we utaravye ku masura cyangwa ku majwi yaco mwambara ntabwo handitse ngo ipataro mu Bibiliya ariko impuzu zambara abagabo zirahari impuzu zambara abagore zirahari yaco wambara nk'umugabo wa mugore yaco wambara nk'umugore wa mugabo usura mu vyagezwe 22:5 haravugwa Imana tubara cyane gose ibyo byose biva ku kutamenya ukuri ntuzutangara ubonye navugishwe abakozi b'Imana mwishengero babagore bambara ipataro bambara impuzu z'abagabo ntugutangaze nuko batamenya ukuri bacaguye kinyoma egome birashika ko umugore yo kwambara ipataro ariko mu gihe abitumwe n'amagwara umuganga akamwe ati kwera ko amagwara nka rheumatisme cyangwa mu gihe cy'imbeho ati wo kwambara ipataro zimpuzu abagabo kugira ngo ukingire ubugingo bwawe ibyo birumvikana muganga ntuzigira mu buryo gushaza cyane ku kazi leta abakoresha bakavuga bati ku kazi kiwacu bisaba yuko bazama amapataro izo wozambara kora ko arite kujya leta bigusaba mugabo geze muhira witandukanya niyo pataro haleluya tube mukuri ukuri ni Yesu Kristo kandi twamukuri tuzoronka kwitegenya nakuri haleluya Yesu ashimwe cyane gose
Abalewi 19 ku murongo wa 27 haravuga neza yuko egome arungo abantu ngo bakebera imishatsi ibingu vy'agacube aza amakwafire mwumva amakwafire. Hari umuntu yigeze kuvuga yuko ngo ikuzimu hari amanama bakavuga neza yuko ngo amastyle ngo y'imishatsi ng'amakwafire bakavuga bati ngo hasohotse kwafire nini bagace bayigize umva ngo za kijogo ngo zande bigaca bikwira ku isi yose. Gasa umuntu yikwebeye neza yasonka mengana agasunzu karekare kameze gutya. Hariyo imisha ukwimosha kw'abakristo, ukwimosha kw'abamenye ukuri. Haleluya. Kwafire ikempressiona abantu. Mbere ngo n'ubwanwa niko nkavuga ngaha mu Balewi 19 ku murongo wa 27 kuri 19 27 ngaha ngo n'ubwanwa bakabukebera. Narumiwe pe basigaragira bakwafe ku bwanwa ugasanga umukozi w'Imana ugasanga yakebeye ubwanwa neza mbere nabutsiba ukamenga n'isuguru. Uko kutamenya ukuri abarakeneye kumenya ukuri bave mu binyoma. Haleluya. Yesu ashimwe cyane gose muntu w'Imana. Ndakunda ijambo ry'Imana cyane kuko ijambo ry'Imana rirabohora. Amajambo y'Imana hariho Bibiliya ngahera tubwira kandi nama nayivuze yuko hari abantu Yohana yashingiye intahe abantu babiri, uwitwa Gayo n'uwitwa egome. Uyu Gayo hajya usomye mu gitabo Yohana wa 3 rero ku murongo wa mbere gushika kuri 3 turahasoma mbere haravuga ngo jewe umushinga ntahe ndakwandikiye Gayo umukundwa nkunda by'ukuri. Mukundwa ndagusengera ngo umererwe neza muri byose, uhora uhangaye nk'uko ubugingo bwawe bumerewe neza, kuko nanezerewe cyane hamwe bene data baza bagashingira intahe ukuri kwawe yo kugendera mu kuri. Amen. Gayo Yohana aramushingira intahe yuko abantu bamushingiye intahe yuko agendera mu kuri kwiwe. Amen. Uyu Gayo yashingiye intahe na Yohana amwipfuriza imigisha, amwipfuriza kuramba kubera yuko bagendera mu kuri. Haleluya. Yaramenye ukuri, yaramenye Yesu. Uwundi muntu ngaha n'umuntu wa Demetiriyo aha kuri 12 nyene Yohana wa 3 kuri 12 haratubwira inkuru ya Demetiriyo. Haravuga ngo Demetiriyo ashingwa intahe na bose kandi n'ukuri ubwako kurayimushingira, natwe nyene turayimushingira, nawe urazi ko ibyo dushingira intahe ari by'ukuri. Amen. Ni kuvuga uyu Demetiriyo yashingiwe intahe na bose mbere n'ishengero imushingira intahe mbere ngo n'ukuri kumushingira intahe. Uko kuri ni Yesu Kristo. Yesu Kristo yamushingiye intahe. Mbega mwene data wewe Yesu Kristo agushingira intahe, ishengero gushingira intahe, mu gisagara gushingira intahe. Reka tube mu kuri. Ukuri twakumenya kusuda kwidegemvya twitwe abana b'Imana. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Umuntu ahinduke amenye ko ari mu kuri, uve mu binyoma. Izo nyigisho wigishijwe uzivemwo ukurikira ukuri. Ni wamenya Yesu Kristo ariwe kuri, ikiganza cy'Imana kizokuba hejuru mu byo ukora byose. Haleluya. Uzobona imigisha y'Imana, amagwara azokira, ubukene buzohera, abansi bazotsindwa kubera ko
ibiganza by'Imana biri hejuru yawe, wamenye ukuri uragutahura uvamo inyuma. Ibyo uko kuri tuvuga ni Yesu Kristo. Nuko ijambo ry'Imana ryumvise bose, Imana bahezagire. Amen.